abarundi bari bakwiye bitege iki igihugu citege iki nyamukuru nk'iciza muri bourse y'u Burundi? Okay, ibiza byo ni byinshi. Ibiza ni byinshi kuko ugiye kwitegereza d'une manière ou d'une autre économie iratera imbere. Économie y'ugira iratera imbere. Dufatiye kuko bituma tudabora amafaranga circule. Bituma na wa muntu aba yarabitse mu ihembe ashobora kuyazana ya mafaranga agaparticipa muri ekonomi y'igihugu, kuvuga amafaranga agasirikira. Amaze rero gusirikira ni bya bindi bica biranafasha kandi nuko na wa muntu avuga ati okay, no munsi hari abantu bashira amafaranga mu makonte pare, kuvuga amafaranga kicara ngaho, ariko no munsi uje ukayagura imigabane uzi yuko ejo canke hirya y'ejo ya migabane izoduga agaciro ndetse ukaronka inyungu. So urumva ni ibintu byinshi bitandukanye. Umuntu abantu ubutunzi bw'igihugu burisununura, ubutunzi bw'abantu ku giti cyabo burisununura, ekonomi no kuvuga amafaranga arasirikira, so hari inyungu nyinshi. No kuvuga ngo iyo habaye iri soko ry'imigabane, icambere urazi ibihugu byinshi nkuko John yaravuze ko abantu bakamahera mu ihembe n'iki, hari ibihugu byinshi nibaza ko nka twebwe ibi byacu bikiri mu nzira y'amajambere, usanga nko hariho nka entreprise yatangiye muri 1958 ugasanga Prenor yatanguje 10 miliyari, ugasanga none umunsi barashaka kuri chiffre d'affaires ya 10 miliyari. Sinzi yuko ico kintu mu cyumba uno munsi basanga bariko ugasanga kuva ico gihe umutahe ntibizo duga, ugasanga uno munsi societe yarahombye canke yarungutse, uriko urabaza ko ibintu bishoboka ntibashobora kubisigura kuko nta rubuga rwo kubeva rwigeze rubaho. Mugabo uno munsi iyo hari isoko ry'imigabane, umuntu iyo entreprise kanaka ikabihari, uko abantu b'investisa nibaza yuko ariko niko entreprise iduza valeur, niko bigenda, niko imigabane igenda irubuka, ivyo bakora ikono kuriya, niho rero n'igihugu zanyungu z'igihugu niho zihabonekera gute, kuko iyo bariko baraja mu byo gutanga ubuzi, mu vy'amakori, mu biki, nibaza yuko niyo bariko baraharura kenshi baraba imitahe, ukuntu ama entreprise ariko arubuka. Rero ubugi ivyo bintu nta handi hantu na hamwe bibonekera atari kuri marché bourse. Banwanyi ba We Talk Business, twaje uko turi timu twese, mwari mudukomboye kubona dukwiye kugira tube turayaga. Uyu munsi tuje kuyaga ku kintu cyerekeranye na bourse di Burundi. Iyo umurundi wese yo kumva bourse, ubutari bwa byumve n'uba yaramaze kuvyumva akavyumva petete mu bindi bihugu, ese iki kintu acumve gute, agitahure gute? Soko turabahinga bahatari muri ivyo, mugabo ndibuka yuko mu matopike twatanguye kuri We Talk Business hari icyo twigeze kuvuga mu bindi bihugu ingene byari bimeze muri za Chine na hehe. None uyu munsi naho tuje kuvuga la bourse di Burundi nkuko twagiye turabona bicara ku mbuga ziri. Uyu munsi rero tuje duhanahayane ko ivyumviro kuvyerekeranye na bourse. Wewe uvyumva gute? Reka tugire icyo twivuze ko nawe uraza kubitubwira muri commentaire, like na share na kugira uwo ari we wese bimushikire, duhanahane ibiko biravugwa ku gihugu cy'u Burundi kuvyerekeranye na bourse. Alright, iburyo bwanje sinzi yuko ujya kwivuga kare ariko umusozi w'umuzi. John Mr. Shadow ndabaramukije, turamutse n'abakunzi ba We Talk Business. Harazi igihe kinini tutahura. Ndibaza yuko batinyitewe kandi uyu munsi tubafitiye topic iri special. Alright, ibubafu bwanje ndafise Kiboss young billionaire. Alright, mukunze iyo iryo zina mwaramaze kurimenyera mu kuvuga le développement personnel, ingere umuntu yova do agashikana ubuzima bwiwe handi hantu. Nibaza yuko uyu munsi topic dufise, nibaza yuko hari cyo umaze kuyumva, umaze
ubona ari igiki iza gusigaraza mu mitwe y'abatari bake? Sinovuga cyane ngo niciza gusigaza mu mitwe y'abatari bake, kuko icambere cyo si ikintu kiba coroshe gutahura cyane. Komeye uko no ngaho iwacu atari, nibaza ko ari ikintu gishasha, kandi atari gishasha gusa kuri ari gishasha ahubwo kuri benshi cyane. So jewe nari maze iminsi ndabizi, nkuko twese twari tumaze iminsi ngira ngo dukurikirana twari tubinyotewe, kuko nibaza yuko turi no mu bigeze guhabwa amahirwe yo kuvisita cyane cyane abantu bariko, nibaza ko bariko bari babifisemo ukuboko. Rero itariki 9 Kigarama nabonye umengo niho batanze impapuro z'imitsindo kuba certificate ku bazokora mu isoko ry'imigabane. Hama itariki 12 naho umengo haba lancement officiel. Nibaza rero yuko pour le moment naho bigeze, naho tuvyumva, naho tubibona. Ego. Alright, iyo tuvuze bourse cyo ari ikintu gitanguye ku isi, gitanguriye mu Burundi, canke cyo bari ikintu no mu bindi bihugu cyo bacaratanguye atahubwo Uburundi sinzi cyo twari turindiriye. John, wivuga ku iki? Iyo tuvuze bourse rero burya canke marché boursier, urumva ni ikintu navuga ku isi cyateye imbere cyane, ko kimaze imyaka myinshi cyane gose. Aho ngiye kwitegereza neza usanga mu bihugu biteye imbere nka Amerika bafite izo bitabaza Nasdaq, bafite n'ama indice boursier, bafite izo bita S&P 500 irepresenta entreprise 500 zikomeye muri Amerika. Aho urashobora kuja mu Faransa hariyo bita CAC 40 representa entreprise 40 zikomeye muri mu Faransa. Ubwo rero mu bihugu byinshi bitandukanye agenda hariho ibigo byinshi birepresenta za marché boursier, aho umuntu ashobora kuza akagura cyangwa akagurisha, agaparticipa muri rusange muri iryo soko. Rero kumva yuko ngahanye yoba yaraje, koko yaraje, ni ibintu biryoshe cyane kumva, kuko urumva ni impinduka, ni ibintu abantu batamenyereye sije n'iwacu. Rero kumva yuko byaje, twizere yuko abantu bagiye kuguruka umutwe cyane bamenya, kuko twabivuze inshuro nyinshi, guhera kuri video ya mbere haheze amezi angahe tubivuga tuti mbe mu Burundi ho ryari, ahubwo ngira tubaye na chaîne YouTube ya mbere je kubivuga ko yuko gutangiye inkuru nziza peut-être ku bantu baba batabimenye. So rero kumva yuko ngaha yaje ni ibintu bihambaye cyane, bizotuma uko ugiye kuraba no kuri website yabo barasigura icyumviro cyavuye, mission bafise. John, ntaguciriyemwo, iyo site uvuga yuko babisigura ko ni site yo ngaha mu Burundi cyane ni site yo mu bindi bihugu? Aho nshatse kuvuga kuri site ya marché boursier ngaha mu Burundi yatanguye ejo bundi, bafise website aho basigura rero imigabo n'imigambi, mission, objectif bafise, icyatumye bayogurura bagasigura, no kuvuga baratanga ayo information menshi atandukanye. Rero urumva ni ikintu kidasanzwe cyane. Alright Christophe, isoko ry'imigabane umurundi yarakwiye kumva iyo definition akoyumva nk'iki? Je nibaza nkuko Jeune yarabivuze, nibaza yuko twari twararose umwanya wo kwivuga imbere kubera ku ma video ya mbere ko agenda ikora kuri Tech Business. Nibaza yuko twariko turabazanya, ndibuka akabazo twavuga duti mbega nk'ubu ngaha nk'umuntu twavuga nka entreprise kanaka, reka turebe ku mention amazina, nk'umuntu yashaka kugenda kugura imigabane hajya bigenda gute, ko ama entreprise menshi tuba twumva ngo nayabanaka cyo tuba twumva reka tuvuge nka Susumo yoyo ni yagwacu twese. Nk'ubu umuntu yashaka kugenda gushora umutahe muri Susumo avugana nande, bigenda gute? Nakanwa babo eske wazande birashoboka? Mugabo uno munsi nimba iyi marché bourse igiye kubaho, nibaza yuko haba kombinezo nkuko je ndavyumva
bagerageza gukombina ama entreprise ashobora kuba akomeye cyane hama bakashira kuri platform ku buryo umuntu ashobora gukonsulta akamenya ati muri Sosumo hari imigabane kanaka irikirondera irikiragurishwa cyangwa irikirondera aba investisseur hama umuntu agaca ngaho agashobora gushobora kujoininga agashobora kuhashikira atarinze kuja hirya no hino kuko nibaza yuko n'amafaranga uko umuntu ashobora kuinvestisa n'iki byose biba bihari. Bo sinzi rero nariko ndakonsulta ariko kuri website yo ngaha ya Boosted Burundi sinashoboye kubibona ariko nibaza yuko ari uko bizoba biriko nibaza yuko bo bataracererwa inyuma y'imisi 3 bagize lancement officiel nibaza yuko ibitari bike tuzoyibona ariko abarundi barashaka ukiri ngaho padi sinibaza yuko ari uko no byumva kuko katamo nibaza yuko habaye lancement officiel nibaza yuko n'imiburi twari gushobora gusanga ko n'imiburi nka entreprise nka 5 canke 10 ku buryo basi naho tutoba turiko turabona ati umuntu ashobora kuinvestisa gute nizihe ziriko umuntu ashobora kuja kugura canke nayo bariko baragurisha mugabo basi n'imiburi tukabona example iko zihari. Boje nibaza yuko ngirana ama information azoshiramwo mu ikindi gihe kuko naje nagerageje consulta ndaraba baratanga amategeko bagendera ko ibisabwa kugira company bayiliste muri ntuzenya yabo ko kuja kwiyandikisha ugatanga 50 millions gusa ku ba utilisateurs sinigeze mbona ama information menshi peut-être ngira ni bazoshira ko mu nyuma mugabo mugani wawe bari bagenzi bagira lancement officiel ngira byose babiri. Bo oya jene baza yuko goya gushika no musi twareka kubivuga hagahanze kuko deja baharinze abana sima officiel ategezo zategezo kuba zihari kuko bategezo basi kuba hariho 3 canke 5 za reference. Bo mugabo reka turindire turabe ni bafite impamvu ya okay iyo umuntu avuze isoko ry'imigabane tuvuge yuko ni isoko rya wundi afise amafaranga menshi ari kuri we kuyashiramo canke tuvuge yuko ari uwo ari we wese. Ikindi kintu naco nca nibaza abantu barakeneye kumenya mbega umuntu agira access yo kuba yogura umutahe mbega arinda kugenda kwitura abanaka bakabona na physiquement canke n'uwo ari we wese abavuga nti jewe naho noba ndi muri kiriya gihugu uwo ndi we wese ndashobora gushira mutahe muri iki kintu abibona gute abibonera he? Okay, tugerageje kuraba ukuntu ahandi bisanzwe bigenda normalement umuntu wese aho ari hose arashobora kuinvestisa ku isoko ry'imigabane y'igihugu icyo aricyo cyose. Umunsi jewe n'umurundi mba mu Kanyosha ndashobora kuinvestisa mu isoko ryo mu Buyapani kandi ejo ukavuga nti ndakuyemo imitahe yanje no kuvuga ama action yanje ndayagurishije. Uno munsi urashobora no kugura si nyuma ntihenze narabonye yuko ubu naho buri umuntu bari Bujumbura ashobora kugura imigabane muri Amazon. Yego yakona hari n'irindi hari ijambo nakunze kubona muri za 2021 hari kwaraba kane muri Afrika mbona ijambo ngo Total Energies. Nagiye kugira ubushakashatsi ico gihe nagiye kugira ubushakashatsi ico gihe action imwe yavara mu $15 ariko uyu munsi action imwe ivara mu 57 ejo bushize yavara mu 57,20 $. Ariko abantu barashaka kumenya uwari wese rafise uburenganzira bwo kugura action muri tele company mu gihe iri kiragurishwa. Eske abarundi bari bakwiye bitegiki igihugu citege iki nyamukuru nk'iciza muri Bourse y'u Burundi? Okay, ibiza byo ni byinshi. Ibiza ni byinshi kuko ugiye kwitegereza d'une manière ou d'une autre
ekonomi iratera imbere, ekonomi y'igihugu iratera imbere. Dufatiye kuko bituma tudabora amafaranga circule, bituma na wa muntu aba yarabitse mu ihembe ashobora kuyazana ya mafaranga agaparticipa muri ekonomi y'igihugu, no kuvuga amafaranga agasirikira. Amaze rero gusirikira ni bya bindi bica biranafasha kandi nuko na wa muntu avuga ati okay, no munsi hari abantu bashira amafaranga mu makonte pare, kuvuga amafaranga kicara ngaho, ariko no munsi uje ukayagura imigabane uzi yuko ejo canke hirya y'ejo ya migabane izoduga agaciro ndetse ukaronka inyungu. So urumva ni ibintu byinshi bitandukanye, umuntu abantu ubutunzi bw'igihugu burisununura, ubutunzi bw'abantu ku giti cyabo burisununura, ekonomi no kuvuga amafaranga arasipira, so hari inyungu nyinshi. Icyo kintu uvuze reka ndacerekeza kuri Christophe. Iyo umuntu avuze yuko inyungu ku bene gihugu ziyongera, ekonomi yabo ikaduga, hari ikintu kicaye kinzamo, eske umuvyeyi uyu munsi yakubwira nti nashikize investissement naguze ama action muri iki kintu, mba numva mengo ahagiye gukwega ubundi muntu yari karajuragirika yicaritse amafaranga yari karaburiye yashira, ucumenga aramukebuye yuko nawe ategeza kugura imigabane ahabonye bishoboka. Sinzi ngene mu byumva. Jewe mbanje gusubira inyuma gatoyi nunganiye ico John yaravuze. Icambere cyo reka nsubire gatoyi kuri kimwe twari duhereyeko cyo kuvuga yuko ugiye kuraba kuri website ata kintu kirajako, no kuvuga nkuko yaravuze mu bindi bihugu ni iki deja hakibana rason officiel nk'abantu baba bamenyereye bino bintu bari za Amerika n'ahandi, baca birukira deja kuri website kuraba koma ukuntu bimeze. Rero baciye basanga ata kintu kiriko ni iki. Icambere cyo baca batangura kubaza why. Icya kabiri rero nagira nje kuja kuri ico kintu no kuvuga ngo iyo habaye iri soko ry'imigabane, icambere urazi ibihugu vyinshi nkuko John yaravuze ko abantu bakamahera mu ihembe n'iki, hari ibihugu vyinshi nibaza ko nka twebwe ibi byacu bikiri mu nzira y'amajambere, usanga nko hariho nka entreprise yatanguye muri 1958 ugasanga Prenor yatanguje 10 miliyari, ugasanga none munsi barashari kuri chiffre d'affaires ya 10 miliyari. Sinzi yuko ico kintu mu cyumba uno munsi ugasanga bariko ugasanga kuva ico gihe umutahe ntiwigeze uduga, ugasanga uno munsi societe yarahombye canke yarungutse, uriko urabaza ukamenya bishoboka ntibashobora kubisigura kuko nta rubuga rwo kubeva rwigeze rubaho. Mugabo uno munsi iyo hari isoko ry'imigabane, umuntu iyo entreprise kanaka ikabihari, uko abantu b'investisa nibaza yuko ariko niko entreprise iduza valeur, niko bigenda, niko imigabane igenda irunguka, ivyo bakora no kuriya, niho rero n'igihugu zanyungu z'igihugu niho zihabonekera gute, kuko iyo bariko baraja mu byo gutanga ubuzi, mu vy'amakori, mu biki, nibaza yuko niyo bariko baraharura kenshi baraba imitahe, ukuntu ama entreprise ariko arunguka. Rero ubugi ivyo bintu nta handi hantu na hamwe bibonekera atari kuri marché bourse. Iyo entreprise iri muri tuvuze yuko iri en bourse, ikintu nkunze kubona kiba kigaragara ikintu bita transparence. Iyo bavuze transparence nagiye ndabona bavuga ngo c'est une information claire, régulière et accessible à tous. No kuvuga nagiye ndabona mu bihugu biheruka kwa kimira iki gikorwa, usanga donc hariho ama entreprise yahora akorera mu kinyegero, agahomba abantu ntibabimenye, akunguka abantu ntibabimenye, mugabo kubera ngo uca usanga muri ico gihe ari trimestriel, ku mezi atatu harasohoka ingene abakuwe, ingene bakuwe, impamvu barakuwe, ingene ibikorwa vyagiye birakora. Donc nibaza yuko aho hantu uvuze arico kintu gituma ndaguciremo. Ariko iyo tuvuze marché boursier hari ibintu bibiri umuntu ashobora kumva kandi bihambaye cyane. Icambere turumva ikinyi cyuko ama entreprise ashobora kuza akaba liste
akaba lisite muri iyo marché boursier. Rero n'ikindi gihambaye cyane bita private equity. Private equity ni ya entreprise bavuga ati okay twebwe turigenga ku giti cy'iwacu byo kujya muri marché boursier ntabyo dushaka ntiturimo. Ugasanga ni za entreprise usanga kuva de generation ya generation zikurikirana ntawuzi inyungu zaronse, ntawuzi uruhombo zaronse, ntawuzi na capital social babakoresha. So ico ni cyambere abantu bakwiye kumenya. Hama ikindi naco cya nyamukuru twariko turavuga ku bijanye na avantage nk'ubu no munsi tugiye kwitegereza muri Amerika vuba muri 2026 tugira twinjiremo hari mu kubico bita stimulus. Stimulus ni kuvuga guverinoma iri mu gustimula economy. Bishatse kuvuga iki? Guverinoma iri stimula economy ni cyagihe usanga inflation iba iri hejuru. Rero mu bihugu biteye imbere icyo guverinoma ikora ishiza igastimula economy. Mu gustimula hariho kwanjekta amahera mashasha muri circulation bigatuma abantu baronsa amafaranga avuga ati okay reka tujye kuyagurira imigabane cyangwa guverinoma nyine ubwayo ikagura imigabane isanzwe iri ku isoko. Nanjye nubwo usanga ya migabane iraduze igiciro n'abantu bariko baraza kuyirukira. So ibyo rero ni ibintu biri kuba mu vuba cyane muri Amerika ko economy hari ukuntu tifashe neza. So n'ibyo byose rero n'amavantage mu bintu bishobora kuba byose muri marché boursier. Hari ikindi kintu nabonye gishobora kuba ari avantage cyane cyane ku bihugu bavuga yuko bataronka amahera y'amadovize, amahera y'agaciro, kuko iyo ibihugu biciye vyerabora ama entreprise abo ba investisseurs bo mu bindi bihugu bashobora donc ikabahamagarira donc nahito bahamagara mugabo igakora ibintu bize gituma bo nyene bizana bakinvestisa muri yo. Nibaza yuko ari kimwe mu bintu bituma ico gihugu kironka amafaranga. Ntagushiriyemwo ico kintu nico nagira mvuge imbere yuko ngira urabona yuko nkini wacu urasanga turiko turavuga yuko dukenye aba investisseurs, dukenye abantu baza ku investisa mu mariye touristique, ibintu nkene ivyo canke abantu nyine baza ku investisa mu gihugu. So iyo rero kenshi abo bo bamaze gushika mu iterambere rirambye hari ibintu byinshi baraba. Umubwiye ngo investise dufate nka hamwe nako ndivugira iwacu reka tuvuge muri OTB ngo investise muri OTB. Kumubwira ngo investise muri OTB araza akazunguruka OTB akaraba yego byose arabibona mugabo nta hantu na hamwe ashobora kubonera ibintu bifatika. OTB ifise ibiki, yinjiza gute, ibyo ntashobora kubibona. Rero ivyo bintu biratuma birazibira baba investisseurs baza mu gihugu, kuko umu investisseur umuntu yakifatiye yifitiye amamiliyoni y'amadolari cyangwa miliyari y'amadolari ushobora kuza kumubwira ngo uvugane na John ngo uze ku investisseur muri company oya icyo ntashobora gukora. Mugabo iyo hamaze kuba marché boursier mwereka amadone n'amadone Pese laba sur internet ibiharuro ntibibesha ari connecta akabibona akabona ati okay OTB irafise imigabane ikiragurisha meze uko nuko yinjiza uku yimbura uku ishora uku biba byoroshe uburyo mbere ashobora kuca avuga nti ko je nibereye hari iwacu muri za Burayi za Amerika tukaba dukenera ipama ati ahubwo je naracerewe kubera iki. Donc kibi kintu ashobora umuntu kubona akacita yumva no kuvuga kubera amaze ku investisamo deja ababaye ayamaze kuba umunyamitaye ngaho hantu acagerageza no kugurura amasoko yayo kugira ngo n'imiburi hamwe we investisa amahera ashobore kugira iki ashobore kugrow. Kandi ikindi naco iyo amadone agaragara ku mbuga hose hari ikintu hariho nibagiye ko bayita sinibuka neza izina nyimba ari CRT report sinibuka neza ariko ndaza kuraba ni raporo yamisohoka kira wa gatanu muri Amerika. Iyo raporo ifasha ikirero yerekana uko abantu ibyiciro bitandukanye by'aba investisseurs biriko birigenza mu isoko. No munsi dufate uragiye mbere wanashaka urashobora no kuri trading urashobora kuyibona bakwereka bati okay no munsi kuri S&P 500 inondwi kuri S&P 500 umva abantu babagabura mu bice bitatu. Hariho aba commercial, non commercial n'aba retailers. Aba retailers n'abantu basanzwe, aba non commercial abari aba investisseurs umugabo baba basanzwe bifise ama institution financier. Ama ba commercial nabo
aba ari amabanki akomeye muri Amerika akomeye cyane rwose afite imitahe minini za JP Morgan n'izindi. Voilà. No kuvuga rero iyo raporo ya misoka irerekana iti okay uno munsi aba commercial bariko baragura ku bwinshi ati ino ndwi aba non commercial bo bariko baragurisha cyaba retailers no kuvuga abantu basanzwe kenshi abo kamwe muri mu investisseur ntushobora kwisunga aba retailers abantu basanzwe bisunga ibyo ibifi binini biriko birakora mu isoko. So rero ibyo byose iyo ni ya madone tuvuga abantu bisunga hama bikabafata bigatuma bafata ama decision meza d'investissement. Ukiri ngaho hari ikiganiro twigeze kugira debate je nawe turiko turavuga duti mbega ngahe wacu bakiri bateramira sinzi ko wibuka ico kintu twariko turavuga ico kintu turavuga ati nta inspiration turonka uko uno munsi urashobora kuja kuri Google urashobora kuja kuri rwa rubuga bw'abaguzatunga ni Forbes ni Forbes ukagenda kuraba ubajije umuguzatunga wo mu Burundi uratangara ntawe wakwereka banamukweretse uzobona bakuzaniye nk'umunye politike kanaka naho nyine wa kera canke ukazumva ngo naka ibintu ubona nyine ko ari furu mugabo no munsi iyo bimaze kuba bimeze uko ni hahandi za Forbes n'izindi zikora classement bakavuga ati mu Burundi ama entreprise atonze uko ifise umugabo irakuze irayikurikira abagwiza tunga voilà ugize icunyibutsa kuko niyo zijya mbuga zirista abantu babakire iyo ziriko ziraba lista ko bakurikirana ntizibaharura ku mafaranga ngo cash ngo abitsa ahantu mu banki ahubwo baja kuraba bati okay mbega imigabane basanzwe bafise mu isoko ingana gute rero bamaze kumenya ati ingana gute bagaca bapima bakara bati okay kira mugabane ufise agaciro kangana gutya uno munsi tuvugana rero baca bashobora kubarista akavuga ati uyubonye afise amafaranga ya naya uyubonye afise amafaranga ya naya si no abantu bashobora kwibaza ati babarista bivanywe n'amafaranga cash mbere ngo bayabona gute mbere wanasanga hari igihe usanga n'ibihumbi 10 by'idolari n'ibyo afise ubwiye cash iyo muvuze ico kintu cyuko ahandi bakrasa abagwizatunga bafatiye ku migabane baba bafise hariya n'ingene bagenda barayigurisha n'ingihe baba barayiguriye ubwo ntibiza gutuma tuvuga yuko igihugu kitari amburse yuko kiba gifise abagwizatunga bo mu binyegero batazi exactement rega nico gituma twamye tubaza abagwizatunga ati ngaha bakiri bateramira nta inspiration turonka kuko uno munsi biragoye twarabivuze biragoye kugira uze kumva umwana wo mu Kinama azorota gutunga $1 million azorota atahantu yigeze ahurira n'umuhayitunze iyaba akubitiza amaso akavuga nti papa canke naka yarigeze kugura imigabane mu 1980 canke mu 90 uyu munsi iki cyamugejeje ngaha uyu munsi yaguze kiriya gihe uyu munsi ariko arayigurisha uyu munsi nibaza iki cyo kintu cyari kwinspira cyane burya reka nabwiza ukuri jewe okay ni mu byo nasomye no mu bushakashatsi ariko umuntu akunda gusoma utuntu n'utundi burya witegereje ku bihugu byose byateye imbere canke mu biteye imbere abantu bose inspiration bayikura ku bandi umuntu ntavyo kubwo nyene mujewe nkeneye kuba umukire abyumva umunsi twarabivuze kenshi no munsi ushobora kuja gutembera amakarite atandukanye ni wacu bajya abana bakina mwibarabara banamubaza ati wifuza uzoshika kuki usanga ntazi nawe nyine n'ibyo ari kubera iki ni inspiration tigeze aronka ni inspiration taronka so rero ni ibintu bitanga inspiration kubona ati naka bimeze gutya na gutya okay ni bya bindi ko tuvuga twebwe dukura n'ahatari kera cyane ubu twari tuzi bubaho umuntu yaba umusoda ukaba umuganga ukaba umwigisha cyane ukatwiga mu mashuri y'intango abigisha batubaza tuzobiki umwe avuga ko azoba umusoda undi akavuga ko azoba umuganga undi akavuga ko azoba umwigisha nivyo twabona juste uno munsi rura by'isoko kirikiraja canke iyo isi kirikiraja ni hahandi tuba turiko turavuga ivyo by'imigabane nivyo bindi papa bagura amatongo iyo wakuze usanga papa wagura itongo nawe umva nawe uja kugura itongo rero burya ibi bintu by'isoko ry'imigabane ugiye kubihuza n'ubuzima busanzwe n'ivya bindi kera waza wumva nko mu kibano uruguri wacu ngo naka n'umukungu
ni ukuvuga ko wasanga ari umuntu yifitiye amatongo yifitiye inka yamaragana misi yose ibiharage vyama mu nzu niki ni ukuvuga n'umu investisseur muri rusange mugabo wa ruguru uno munsi rero aho isigeze uno munsi nuko umuntu ashobora kuza turiko turavuga ashobora kwenda ku investissa hehe mwishira mu kanaka rya leta canke mwishira mu kanaka ry'uwikora utwiwe mugabo yifuza abandi bantu bashobora kuza kugira iki gufatanya ibikorwa nawe so nuko rero urumva iki ni ikintu bikomeye cyane na ahantu uno munsi novuga ati twonakomera amashi abariko barakora uko bashoboye kuzogira ivyo bintu bishoboke kuko uno munsi ugwaruka rw'u Burundi ni indi ntambwe muri bya bindi twebwe muri Metavision twamaze turavuga rimwe twamaze turavuga ngaho muri top business yuko ugwaruka rw'u Burundi rukwiye kwijukira cyane no kugurura amaso ukaja kuraba ibikorwa kuri internet ukaja kuraba izindi opportunity hari ibindi bintu bibiri nabonye ngo iyo igihugu kiri amburse amadeni aba make kuri ico gihugu ati kuko kiba gifise amayeri menshi cokoresha kigatuma aba investors bo mu bindi bihugu bazana amafaranga donc aho ca gihugu co savye amadeni ahubwo kikiga amayeri atuma bari aba investisseurs bazana amafaranga ico kintu kivuga gwiki Bon, je nibaza yuko uretse na bourse ni kimwe mu bikora ivyo bintu ariko usubiye inyuma gato mu bihugu byo byateye imbere si nivyo gusa ibihugu byinshi birakreya ikintu bituma abantu bazana amahera. Par exemple nibaza ko twigeze kubivuga ukuntu umuzo wa Bitcoin n'ibikireke twarigeze kuvuga yuko nkuko John yaravuze mu byo dusoma ntituzo kuvuga ko ari ubushakashatsi cyane cyari ko mengo twabide kuvuye bariko baravuga cyane yuko muri Amerika mu 2008 igihe bagira crise economique yuko ariho baba bari imbere ukuntu baza ku umuzo wa Bitcoin ukuntu bavuga tuti kugira tuzo kubwira abantu ngo baze bazana amahera baza gukora ibintu biriya na biriya biraza kugorana mugabo ntwakora kino kintu abantu baraza kudusanga amafaranga aho turi baraza ko investisa amafaranga dusanga aho turi hama dukoresha ibyo tuko turakora hama bizogenda neza so rero bourse ni ikintu kimwe muri ya mayeri kubera iki ni kimwe twari ko turavuga gihamagara aba investisseurs bamaze kubona yuko information z'ibigo kanaka z'amantreprise kanaka ziri ku mugaragaro umuntu wese acagura hagira iki ahabona inyungu kandi ashimye shira mu mitahe amahera cyo dusanga aho turi okay muri ko muragerageza kuraba SK twitege yuko ama entreprise yamaze gukomera cyane muri iki gihugu cacu ari yagiye kwitabira bourse cyangwa tuvuga yuko iyo bari nk'ama entreprise twavuga yuko iyo baki kubwanyu mwifuza yuko ari ayahema entreprise yo hava yitabira ico gikorwa gusumba yandi ama entreprise yamaze gukomera cyane cyangwa ama entreprise twavuga yuko atarakomera cyane kuko nibaza yuko sinzi ico muza kucishura ko mugani nibaza yuko ama entreprise yamaze kuronka imitahe miremire yo bidakeneye aba investisseurs cyane ahubwo abakeneye aba investisseurs cyane ari abafise ama entreprise novuga ari mashasha agicumba giye mitahe icambere coco nta entreprise nimwe idakeneye ama investisseurs ico coco reka tubanze tugiclearing okay muri investissement nk'izinye hari imico itatu hariyo ama entreprise bita ama large cap no kuvuga large capital mid capital na low capital large capital sangari zimwe ziba zikomeye zimeze kugira ngo za capital nini mid capital zigeranye low capital ziri hasi low capital rero zijya zikiri hasi bisigura iki bisigara yuko ziba zigifise possibility yo kuja hejuru cyane gusumba ya ma large capital okay no musi tubuze low capital ni bisigura yuko ifise possibility yo kuja hejuru cyane gashoka uno musi turavuga tuti hariho gold inzahabu gold no musi igeze kuma 3000 je sais pas 4000 okay something like that okay no musi gold nitwokwitega yuko du jour au lendemain yoja kuri 8000 yo kugira x2 kubera ikisanzwe ari large capital yaramaze kwaguka tubuze gold oro bantu bumva ko ari commodity stock gusa urumva bikora cyo kimwe so rero low capital ni yama entreprise afise possibility yo kuduga hejuru ugasanga ifise possibility yo kugira
profit nk'iya 1000%, nk'iya 500%. Ibyo byose bishoboka ryari mu gihe ari ama low capital, no kuvuga ya ma entreprise matonya kivuka gikeneye gukura. Gusa wumva neza yuko tuvuze low capital naho nyene bisigura yuko na risk nini ni nyamugo deside kuzinvestisamo. Ama large capital naho urumva risk ni ntonya, gusa urumva n'inyungu abantu. So nivyo rero ni byabandi bavuga ngo kino risk riye nabiye, kuko urumva uko ufata risk nini niko ushobora bigenze neza ni sawa, bigenze nabi naho nyene niko bimeze, kuko urumva impamvu nuko ikinyo kikiri gito nta cerekezo kiba kiragira. No kuvuga iyo ufashe iyo risk wemera ko uzokurana naco, vyanse naho yuko gikura wemera ko uzosigarana naco. So je nibaza yuko nk'ico twovuga, sinzi yuko numva je yuko ama companies menshi nuko bogerageza bakiyandikisha, bakiyaregistra, kuko inyungu ni nyinshi, kuko ngaho iwacu hari abantu benshi uzawumva uhereye mu gwaruka wamawumva buridoga ngo urumva ngo migambi ngo turayifise ngo twabuze mu mafaranga, twabuze mu dushora mu mahera, n'ama entreprise arahari menshi uzawumva ngo yahomvye, uzobona ngo yagize iki, kandi ari ukubera yuko yabuze abantu ba investissamo. So gufata iyo noti rero bakayitekera bakaja kuyaregistra, bakaja ni inyungu ndende kuri bo, ni n'inyungu nyinshi ku gihugu, kuko twagiye turabivuga aho uko igihugu kihungukira n'iki, ariko cyane ku bantu nibaza yuko ama companies ashaka hari kuja neza mu nzira y'amajambere. Hari n'ikindi kintu twibagiye, normalement ni gake uzosanga dufate nko muri Etats-Unis nk'umufondateur wa entreprise kanaka, ni gake bishika gake usanga iyo entreprise arayimaranye nk'imyaka nka 10. Normalement muri iyo process y'umufounder cyangwa y'ama creation d'entreprise biranabujijwe kumara na entreprise imyaka nk'itanu. So ico bakonsera n'igiki, wewe urakrea entreprise, you make profit, yigurisha entreprise hamuje mu bindi, kuko no musugiye kuraba nka Coca-Cola cyangwa n'andi entreprise akomakomeye usanga imigabane myinshi ifise abantu atabahuriye na nyene gukrea ibya entreprise. Ugiye kuraba ziriya za McDonald's, za Walmart cyangwa yandi entreprise akomakomeye usanga imigabane akararo no kuri ba Jeff Bezos Elon Musk usanga bafise nka 40% ya Tesla yose cyangwa ya Amazon yose, usanga indi 60% ifise baba investisseur. Nk'ubuheruka numvise urabona bari ko baravuga ko Elon Musk bazomuriha nyumba ari miliyari zingahe, sinzi neza ibiharuro, ngo mu gihe Tesla yoba nukuvuga iki uno munsi ari turiko turamuraba niwe owner, mugabo ubundi bwose we imigabane afise nko 40%. Iyi ni imigabane yose ifise banyeneyo. So nariyo twageze kubivuga muri mengo hari muri conference nyuma ntavyibuka cyangwa mengo hari muri mu episode yaheze ngaha nyene, turiko turavuga yuko mu buzima busanzwe ubundi ryari ikosa yuko jewe nshobora kuba ndiko ndaja kubaka entreprise nkajya gusaba aide itarana baho ngo nimufashe. Ubundi wategeza kumena ikijisho muri makufise ukayihagarika neza, hama woheza kuyihagarika rero ugahamagara aba investisseur ukagurisha imigabane, you make profit, amahera anarenze inshuro ibihumbi yari weinvestishije, hama ukongera kandi ukagira iki ukagumamwo. Alright. No kuvuga mu byo tubonye yuko abarundi bamwe bavuga turafise amafaranga ntitwabone yo aho twakwinvestisa, babana bariko bararogereta ati igihe abandi bakora ayo ma society tubona ngaha mu Burundi akomakomeye ati ba papa ntibaguze ibigabane, nibaza yuko ikari gihe ciza cyuko abafise amafaranga abe make canke menshi mugabo bagiye kuronka aho bayashira. Bitandukanye na bya bindi wari wese yumva ati nimba ntaguze parasera nta kindi kintu nguze cyakamaro mu buzima bwanje cyangwa mu buzima bw'umuryango wanje. Umunsi mu Burundi abantu bazi ko investissement ari ugura parasera, nibyo bazi. Oya noneho hari ukuntu kwinshi abantu
bumva ngo investisa hariya iki kiraje noneho nibaza yuko tumaze n'igihe twumva induru ama microfinance ibintu byanaka ngo bashize ngo ibintu biriya bo nibaza yuko uno munsi marché bourse ni ikintu kiza kudufungura amaso tuza kubona ahantu hanyaho ku justice bitandukanye na vya bindi byo kugenda mu bwongo boshwa ngo kwanaka ngo bishire amafaranga ugasanga ntuzi n'ivyo ari byo wewe uvyumviro vyiwe ntuzi n'ivyo ari byo wakubwira ngo mufisi yerekwa iyo yerekwa ntuzi n'ijya ryo ntuzi ko ari ryo muri Bibiliya canke ari ryo mu masengesho ugashaka ugasuka y'amafaranga ejo ukabona ivyo bintu ntubona niyo biko biraja mugabo avec iri soko ry'imigabane nibaza yuko ahubwo nibagende bashireko izo entreprise zabo tubona uko zatanguye nuko zungutse yego hamwe nako tugende gushira mu bishobozi akajambo kamwe ku muntu ari karakreya societe uyu munsi cyangwa entreprise uyu munsi umubwira yuko ico kintu yocihutira uvuga iki boje mbona uwo bishobora gukora uwo bishobora gukora kuko ni inzira nziza yo guhamagara umu investisseur utarinze kuja kumwinginga yobikora kuko nawe mu gihe akeneye exit biramufasha kugurisha imigabane yipfuza ndetse ntayakuyemo akayashira mu bindi kuko urumva mu gihe ari umufounder aba ariho na 100% mu gihe ariko agurishije arashobora gufata yakuyemo akayashira mu bindi amayandi asigaye akasigara running. Voilà, iyi topic nibaza yuko yaryoheye umuntu wari wese akurikirana We Talk Business. Twibutse yuko tubafite ama service menshi dukoresha ama formation atandukanye. John, sinzi ko babwiye nk'ama formation abiri mu yo dutanga ngaha muri Metavision. Dutanga ama formation menshi, hariho ni nka mentorship, reka tuyite mentorship. Hariho ya trading, tukakurikirana tukakwereka ingene bigenda. Hariho initiation à l'intelligence artificielle bibiri oya nabandanye nta kibazo. So urumva initiation à l'intelligence artificielle hakaza graphic design nyine turayikora dufise umu designer bikora neza cyane tukana nyine ari pre gutanga ubumenyi bwiwe kugusangiza abandi. Turafise freelancing initiation freelancing ni kuvuga ibyo byose n'ibintu dushobora kugira kohereza abantu. Turi n'abakoncepta beza ku bantu mwese mufise ama project muri ko murakora mubona umengo ntari karatera imbere canke naho bari karatera imbere mukabona ntari karashika aho mwashaka cyangwa ukaba uri mushasha ushaka kwiransa muri business kanaka mugabo ukaba utabona aho ushobora guhera naho ushobora gushikana ingo turaganira turakumviriza hama tukagufasha. Alright, dushimire abadukurikiranye abantu ba We Talk Business. Ikiganiro ni wumva wagikunze like wishireko hanyuma ucugenda unagikorere partage kwa kundi tubigenza everywhere mugi partage kuko twanasanze iyi topic abarundi bari bayifitiye inyota. Nicyo ko turabarambira ngo tuvuge amajambo menshi ivyo twari dubafitiye vyari ivyo kandi mwari mu inyotewe tubabwire ni ciao ciao. Alright.